Hama ibindi vyerekana agaciro kihariye nko ku kwezi kwa Ramadan ikigira gatatu nuko tuftah fihi abwabul janna, nuko imiryango y'ubwami bw'ijuru irugururwa nko ku kwezi kwa Ramadan, wa tukhlaqu fihi abwabun nar, hama n'imiryango y'umuriro udahera ikugagwa, wa tusaffadu shayatin wa mardatal jinn, hama amashitani yose akongera agafungwa, amashitani yose arabohwa agafungwa kugira ntaze kubutesha intego abiriwe bifunze. Ati tuftah fihi abwabus sama, imiryango y'amajuru yose ikugururwa, imiryango yose y'amajuru irugururwa mw'uko kwezi kwa Ramadan. Hama wa yunadi fihi munad, hagahamagara umuhamagaro mu gihe twinjiye mu kwezi kwa Ramadan. Umuhamagaro urahamagagwa uvuga ati ya baghi al-khayr aqbil wa ya baghi ash-sharr aqsim, atewe muntu ushaka ivyiza niwegere ukwezi kweranda, ukwezi kwimigisha, ukwezi kwa Ramadan kurakuze. Wa ya baghi ash-sharr aqsim, nawe wahora ukora ivyaha hagarikira ngaho nyene. Walillahi fihi kulla laylat utaqa'i minan nar, ati kandi nuko mw'ukwezi kwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala buri joro ry'ukwezi kwa Ramadan hari abantu akura ku rutonde rw'abamaze gucibwa cyangwa se abamaze gushigwa ku rutonde rw'abaja mu murudahira, akabashira ku rutonde rw'abazoja mu bwami bw'ijoro. Faqad dalla ala hadhihi al-khisal as-sab'i hadith Abi Hurayra, ibi bintu byose duhiye kudondagura ngaho hejuru uko arindwi vyaje kwerekanwa na hadithi ya Abu Hurayra radiyallahu anhu, aho yavuze ati ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yavuze yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati idha kana awwalu laylatin min Ramadan, ati gihe ari joro rya mbere y'ukwezi kwa Ramadan, yani buca twinjira mu kwezi kwa Ramadan, suffidati shayatin, atamashitani arabohwa, wa mardatul jinn, ati ayo mashitani amaze kubohwa amajini yose akabohwa kugira ntaze kubuza amahoro ikiremwa muntu mu gukora amaasi. Ati wa khuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, imiryango y'umurudahera yose ikugagwa, ati nta muryango numwe usigara wuguruye mu miryango y'umuriro uko ari imiryango indwi. Wa futihat abwabul janna falam yukhlaq minha babun, hama n'imiryango y'ubwami bw'ijuru yose ikugururwa, nta muryango numwe usigara wugaye mu miryango umunani yose igize ubwami bw'ijuru. Wa yunadi munadin, ati yo mw'ico gihe inyuma yaho, ati niho haza umuhamagazi agahamagara, umumarayika arahamagara atera n'akamu karenga avuga ati ya baghi al-khayr aqbil, atewe urondera ivyiza, we wifuza ivyiza niwegere uje muri vya vyiza. Wa ya baghi ash-sharri aqsim, ati na wewe wama uri mu vyaha ukora ibibi, ati hagarikira ngaho nyene. Walillahi utaqa'u minan nar, ati kandi Allah subhanahu wa ta'ala hari abantu akura mu murudahira akabashira mu bwami bw'ijoro, cyangwa se akabakura ku rutonde rw'abari kuja mu murudahira akabashira ku rutonde rw'abazoja mu bwami bw'ijoro. Ati rero wadhalika kulla layla, ivyo rero Allah subhanahu wa ta'ala abikora buri joro y'ukwezi kwa Ramadan. Hari abantu Allah subhanahu wa ta'ala uhoraho akura ku rutonde rw'abazoja mu murudahira akabashira ku rutonde rw'abazoja mu bwami bw'ijoro.